ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwebanywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV imbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Intambara y'ibanga muri CNDD FDD, amakuru adushikira ava mu nzego z'umutekano cyane mu iperereza ry'u Burundi aremeza ko muri CNDD FDD ariko arabamwo intambara ikomeye cyane kandi iteye ubwoba, iriko irahuza ibihangange bikomeye cyane bishaka gukomeza umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, mu gihe hari abandi bashaka kusambura bakoranye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ni amakuru y'ibanga adushikiye ateye ubwoba yerekana injyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi ndetse n'uruhara rukomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yabazifisemo, aho benshi bemeza ko Ndayishimiye ari we wazanye injyane mu mugambwe uri ku butegetsi, mu gihe andi makuru azayemeza ko injyane zazanywe n'umuhisi Petero Nkurunziza mu kiringo ca gatatu, aho yazana abatari basanzwe bakunda umugambwe akabashira mu mugambwe akabarekurira mu bigega bya leta bakiba amafaranga atari make y'igihugu. Ibi nyine akaba ari ibintu biriko birajyanisha ibihangange bikomeye cyane muri CNDD FDD, kugeza aho abajenerali barwanye muri FDD bavuga ko ikintu cyonyine cyihutirwa ari ukubanza gushira ku ruhande Perezida Evariste Ndayishimiye amaze bagatunganya igihugu uko babishaka ndetse n'uko babyifuza. Ibi ariko akaba ari ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba, byerekana ingaruka abarundi bagiye kugira mu minsi iri imbere, kuko iyo abategetsi batwara igihugu batariko barumvikana abanyagihugu bato nibabirenganiramo, kuko aho gufata igihe biga imigambi iteza imbere igihugu barafata igihe banyinyurana. Akabyo muri ko mubona ko muri no minsi ibintu byose byahagaze ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko byose akaba ari intambara ikomeye cyane kandi y'ibanga iriko irabera muri CNDD FDD, ariko bikaba bitakiri ibanga kuko amakuru yatanguye gusohoka kuko byamaze kurenga. Benshi bakavuga ko byanze bikunze abarundi bonyine ari bashobora kwitabara bagahaguruka bagahagarika akavuyo kari mu batwara. Ibyo byonyine nibyo bishobora gukiza igihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Inda mu mpuzu, hagize iminsi ibonekeza imvugo z'ibushane hagati y'abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD FDD, aho abategetsi bo hejuru bavuga bemanga ko hari abarundi binyegeza mu mugambwe akaba aribo batoba ubuzima bw'igihugu, mu gihe abandi bavuga ko abatoma ubuzima bw'igihugu harimwo n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abakomeye cyane bagonya bavuga amajambo aremesha, ariko mu by'ukuri abarundi bagategereza ko hari igikorwa bagaheba. Dufatiye ku mvugo zitandukanye z'umukuru w'igihugu, aho amenera inda ku rukumu akavuga abarongoye ibisata bikomeye bya leta bimonogoje mu gusahura igihugu, akagera aho ashavura cyane akifuza kubashorera ngo bajanwe ku bibuga bagaragazwe ko ari abarutumwa ko mu busuma, ahandi akaboneka abatuka ibitutsi bikomeye ageretse ko kubavumagura. Ibi byose biza bibabaza abarundi kandi bikaza bishavuza abarundi, kuko naho avuga ibi byose ntago mu nyuma ari ico akora, ahubwo amakuru asohoka mu nyuma azayerekana ko abo yatukaguraga n'ubundi basanzwe bakorana, kandi ibyo bakora abifarimwo umutahe wiwe. Ibyerekanye ko abyereka abarundi ko ari bwa bujanja n'ubuswahili. Umukuru w'igihugu yusurwa n'umushiranganje
umushikiranganje wiwe wa mbere Gervais Ndirakobuca Gervais uwo batazirana kugarika, aho nawe mu mvugo ziwe akara cane avuga abantu bariko barasahura itunga ry'igihugu. Ubuherutse yaratanze itegeko rikomeye cyane kwishirahamwe Anagesa rijeje kwegeranya umwimbo w'ibigori ku minsi mike boba bahaye abanyagihugu bashoye ibigori amafaranga yabo, ariko n'ubu ntacabaye. Ibi byose bikerekana ko byanga byakunda abategetsi abari ugusamaza abarundi. Hari bamwe mu barundi bo bavuga ko izo mvugo arizo kubasamaza, bagire ko hari ibigiye gukosorwa naho shwi nta bihari. Ariko inkuru zidasanzwe twaraye turonse tuzihawe n'umwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu, zivuga ko mu mugambwe harimwo impande zibiri zihanganye ku ruyeri no ku rwenge ntangere, ariko benshi bakavuga ko ikihutirwa ari ukubanza gushira Perezida Evariste Ndayishimiye ku ruhande, kuko abarundi batari bake baramwijijutiye kubera ubuzima buzimbye barimwo uno munsi butigeze bubaho mu gihugu c'u Burundi n'igihe igihugu cari mu ntambara, ndetse n'igihe igihugu cari cafatiwe ibihano guhera mu mwaka wa 2015. Benshi bakemeza ko ubutunzi bw'igihugu butigeze bugera habi nkaho bugeze ubu ngubu. Umurwi wa mbere woba ugizwe n'abategetsi bakomeye bo mu mugambwe CNDD-FDD harimwo ibihangange mu nzego z'umutekano bahoze bagwana muri FDD. Abo ngo mu ntunguro zabo bashaka gusubiramwo umugambwe CNDD-FDD ukubakwa hisunzwe ibyafundikiwe Igitega mu mwaka wa 2004, amaze abahunze igihugu bakagaruka harimo Hossein Rajabu ndetse n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi barongowe na General Major Godefroid Niyombare, ndetse n'abaharanira agateka kazina muntu batandukanye n'abamenyesha makuru. Abo nyine bakaza bagafatanya kubaka igihugu. Ngo iri shusho bashaka guha CNDD bifuza ko ryo bafasha gusubiza ijunja umugambwe ku buryo usubira guhurumbirwa n'abarundi benshi bakawinjiramwo atagahato kugira ushobore kumara ikindi kiringo kirekire ariwo uramutswa igihugu. Amakuru avuga ko urundi ruhande rugizwe ahanini n'abavuye mu yindi migambwe binjira muri CNDD-FDD ku kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Abo nibo Nkurunziza yakoresheje mu gutera akajagari mu gihugu, bari mu mwambaro w'umugambwe kugeza aho CNDD-FDD isigara imeze nk'umugina wariswemwo n'ibinyamushinya, bikaba byafashije Nkurunziza gushiraho intwaro ya Ryogora duhure. Nkurunziza nawe yaciye aha uburenganzira abacangero wiwe bwo kuyora icirwa ifaranga cose aho kibarizwa mu gihugu. Iki giharuro ca Nkurunziza co kurekurira amasiha mu bigega by'igihugu yipfuza ko uzomusubirira bizomugora gutunganya ubutunzi bw'igihugu, kugeza aho abarundi bisabira ko Nkurunziza agaruka ku butegetsi. Arico gituma yaguma avugira mu migani ko bazomwibuka. Akaba ari nayo mpamvu benshi muri kino gihe bavuga ko naho ibintu byari bikomeye ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko ko batigeze baba mu buzima buzimbye nk'ubwo barimwo uno munsi. Inkuru zivuga ko Ndayishimiye n'abafashanya bamaze gushikira amabanga basanze ibara ryaraguye, hariho abantu bariko barasakuranwa itunga ry'igihugu. Agize ngo aravuga bagaca bamwagiriza ko atariko agira mu makanda ya sogokuru yamugize Samuragwa. Ibi byose akaba ariyo byateje akajagari mu mugambwe uri ku butegetsi, kugeza naho abategetsi bakomeye harimo n'abajenerali biyumvira gukura Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo bahagarike aka kajagari, kuko nawe ashitse ku butegetsi aho gusubiza ibintu ku murongo, ahubwo nibyo yagize ngo asubize ku murongo. Ntabwo yabikoze ku neza y'abarundi, ahubwo yabikoze ku neza yiwe, aho yashakaga amahera atagira ingano. Murazi ibikorwa bitandukanye amaze iminsi akora, amazu azimbye ariko aragura, amahinguriro akomeye cyane ariko arubaka mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu, amapariseri agenda agura. Ibi byose bikerekana ko byanga byakunda nawe atariko arakorera abarundi, ahubwo ari gukorera inyungu ze bwite. Uwo mutegetsi avuga ko abo bantu bageze aho bafata umukuru w'igihugu nk'umwansi wabo, kuko bamwagiriza ko ariko arabaturubika yitwaje ko Nkurunziza atakiriho, ngo abaterekwa Ndayishimiye bamenyekanira ku mwambaro uriko ishusho ya Nkurunziza. Uwo mutegetsi avuga ko ingingo ziherutse gufatwa n'urwego rukuru rw'umugambwe CNDD-FDD bikabera mu ntara ya Ngozi ngo harimwo
ubutumwa buvuga buti umugambwe CNDD-FDD wahambiwe Ingozi mu mwaka wa 2007 none uzukiye Ingozi mu mwaka wa 2024. Hacatanguzwa isekeza ryo gusigura izo ngingo kugira batazitahura byanka bahite bazitangura byihuse. Inkuru zibandanya zivuga ko kubera bizwi ko hari abashobora gutemera ibyapfunditswe n'uwo rwego, haciye hashirwaho itegeko ridasanzwe ko umunyamabanga atazokuvira umukuru w'igihugu azoca hagarikwa mu mabanga y'igihugu n'ay'umugambwe kugeza igihe hazobonekera ko yisubiyeko. Intambara y'ibanga muri CNDD-FDD ukorabana ayingwe kw'izo mpande zibiri biriko birafata iyindi ntumbero y'ubukozi bw'ikibi. Amakuru dufise avuga ko umugwi w'abagumyabanga badashigikiye Ndayishimiye ari batanguye gukwiragiza amakuru avuga ko umukuru w'igihugu atazi kuvuga ijambo ikigorogoro, adashoboye no gufata ingingo hagera aho batangura gutanga amakuru mu batavuga rumwe na CNDD kugira babashe kunaniza leta ya Ndayishimiye. Aya makuru iperereza ry'u Burundi ryarayamenye niho ryaca rikurungika icegeranyo c'ibanga umukuru w'igihugu ko baronse amakuru akomeye ko hariho abagunyabanga bariko barasaka gutsindisha umugambwe CNDD baciye mu wundi mugambwe bahanganye seneri. Izo nkuru zibanga zivuga ko uwo mugambwe ari seneri, arico gituma haciye hashirwa mu ngiro gihutihuti kwaka ingufu uwo mugambwe nk'uko byabaye. Uwo murwi w'abagumyabanga ntiwakoze ibyo gusa, bivugwa ko wateguye ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu gukora ibitero bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Abatari bake baribuka ibitero byahitanye abanyagihugu bari mu Kigandaro, ahandi hakicwa abana, abatama n'abakecuru bakigekwa kuri Red Tabara mu by'ukuri atariyo yabikoze. Mu mwanya wa mbere hariho abashatse kubyitirira ariko ntibyabatahukira ukuntu umuhari urwanya ubutegetsi kugira utabare abanyagihugu ariwo ihindukira ukwica abanyagihugu nyene basanga baguye mu mutego wa mucezo wa ndani. Uyu munsi hageze aho haboneka ibitero bya grenade ziterwa ibyuma by'umuyagankuba bya Regideso kugira umuyagankuba ubure rwose bicafuze Ndayishimiye, ndetse hageze naho gutera grenade mu banyagihugu bitekaniye barindiriye amabisi canke zigaterwa abanyagihugu bariko barataha. Uwo mugwi w'abagumyabanga bashaka gutuza Ndayishimiye bifuza ko abarundi bashengezwa n'ubuzima bugoye buherekejwe n'umutekano muke ku buryo mu matora yimirije CNDD-FDD ibura amajwi bace babyegeka kuri Neva ko ariwe ariko atsindisha umugambwe baronke uko amwikura ko, ariko benshi mu barundi n'ubundi kubera ubuzima buzimbye buri ngaha mu gihugu c'u Burundi bakaba bemeza ko ata murundi numwe uzongera kujya inyuma ya CNDD-FDD. Ni intambara y'ibanga iriko iba muri CNDD mugabo badashoka ko bivugirwa hejuru, nico gituma bahisemwo kwama babigireka ku gihugu c'u Rwanda. Amakuru adushikira avuga ko leta y'u Rwanda n'umugambwe FPR bazi neza ibibazo umugambwe CNDD-FDD ufise hagati muri wo, nico gituma ibyagirije byose bivugwa n'abategetsi b'u Burundi ku Rwanda atagaciro bihabwa haba mu Rwanda canke mu karere, nk'uko biriko biravugwa n'abari ku ruhande rwa Ndayishimiye ngo ni ibyo gukura abategetsi mu mabanga canke kubapfunga byaciye bihagarikwa kubera ico kibazo c'abashaka gutsindisha umugambwe mu matora, ariko ngo inyuma y'amatora hari isekeza ridasanzwe umukuru w'igihugu leta bazokora narirya inzego nyinshi zizoba zagabanyijwe, ariko nanone benshi bakemeza ko Ndayishimiye ayo matora adashobora gushika akiri umukuru w'igihugu kubera akavuyo kari ngaha mu gihugu c'u Burundi n'akajagari, aho benshi bemeza ko byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu kaga gakomeye cane, kandi byanga byakunda ategerezwa kuva ku butegetsi kuko biboneka neza ko byanga byakunda igihugu c'u Burundi cyamaze kugwa mu manga ikomeye cane. Abarundi nka bose basigaye ari aba CNDD-FDD. Ikintu ca mbere catangaje muri no minsi nuko wamengo abarundi bose basigaye ari aba CNDD-FDD. Naragiye kuramutsa abahungu b'abagenzi mu Nyakikabiga no ku Musaga
usanga abantu bose basigaye ari abasended FTD. Ibi byose nyine birerekana ko abarundi batari bake batari kujya muri CNFD kubera ko bayikunze, ahubwo bari kujyamo kubera ko babona neza ko ariho bashobora gucungirwa umutekano. Iki akaba ari ikibazo gikomeye cyane, ariko nanone ababirabira hafi bakavuga ko opposition nayo isigaye isiri muri CNDD FTD. Nagiye gutangara ngeze mu basefede abagumyabanga baba mu mahanga. Iyo tugiye mu Burundi tuba tumeze nk'umuisilamu agiye imakamba canke mu katolike agiye i Vatikano. Tuba twiteze guhura n'abantu bazi iyo igihugu kigeze niyo kija, tuba twiteze kuronka akariro gashasha. Siko bikimeze. Abagumyabanga nibo ba mbere bagwanya ubutegetsi muri kino gihe. Uru rugendo nirwo rwampaye kumenya iyo bwa Burundi ukura amakuru. Ishavu nabonanye abagumyabanga ntankeka ko benshi bakurondera ko kugira ngo baguhe amakuru. Icambere no kuremenyesha nuko abagumyabanga b'incabwenge bose bazindukira gusoma cyangwa se kumviriza ibyo wacishije kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ikintu wanditse usanga cyangwa se wavuze arico abarundi bariko baraganira aho bari hose. Ntibacizera na gatoya amakuru atangwa n'ubutegetsi. Mu gatondo bahera ku byo wavuze byose bakamenya uko ibintu byifashe. Icya kabiri nabonye nuko batakizera ibyo barimwo. Ibyashikiye General Bunyoni byatumye babona ko atagitashoboka, ntibakitinya umuntu numwe. Birya Neva akora byo gutuka abakuru bose nabyo nyine byarishe icubahiro c'abakuru. Bonyine umukuru wese basigaye bamwita umusuma. Ikindi wumva kibatera isoni ni amwe mu majambo y'umukuru w'igihugu, aho usanga yigamba amatungo afise harya yigira umuhinga wa byose. Ubu wumva basubiramwo amajambo yiwe bakeguka bagatwenga. Kumva umukuru w'igihugu yigamba ko arunze amastoke y'ibiribwa akongera akivugira ko atawe yoha ko byarabumije. Bonyine wumva bivugira ngo gutwara byatunaniye twese. Ntatangaye cyane ngiye mu nama ubu abanywanyi ba CNDD basigaye batukanira mu manama. Jewe aho narindi hari ubahutse aravuga ngo aho bigeze harakwiye kuza uwundi mugambwe mushasha. Ica gatatu kibaranga no kwinubana. Naragiye ku biro bikuru by'umugambwe i Bujumbura, nararumiwe ibyo nahabonye. Aho atandukaniye n'ahandi nuko ahoho abagumyabanga batavuga. Umwe wese aritinya ko ijambo avuze atamenya iyo rigarukira. Nta bantu baregana cyane. Nta muntu asiga icupa ry'amazi ngo agaruke kurinywa. Bose bikekana uburozi. Narigeze kubona wandika cyangwa se uvuga ingene umunyamabanga mukuru w'umugambwe agendana ibyo guteka n'ibyo gufungura. Nkeka waciye ubifuta, ariko ni ukuri kuzuye. Kurya ni ukuri niwe muntu wa mbere atinya guhabwa ishano. Ibintu barimwo sinzi uko nobisigura. Buzuye amashari n'umwikeko. Ubona ari abantu umengo bararushe cyane kandi batagira amahoro, kubera barimwo uturwi birabogora kumenya neza umwe wese aho ahagaze. Ibi ni ibintu bibabaje kandi byerekana neza ko CNDD yamaze gusambuka, kandi akaba ari ibintu byerekana ko byanga byakunda ibara ryaba rigiye kugwa mu gihugu c'u Burundi. Uyu ni umunywanyi wa CNDD utuyagira uko ibintu byifashe mu mugambwe uri ku butegetsi, ariko akavuga ko byanga byakunda Uburundi bwabugiye kugwa mu manga ikomeye cyane. Narijya abatari bake bemeza ko Uburundi bwamaze kuyigwamo. Ibi byose nyine akaba ari ibibazo bitangaje kandi biteye ubwoba biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.